Amahoro nshuti bakunzi ba Bedanora TV, tugira ubuntu kongera kuvugana kandi gatoyi cyane ku mubano w'abubakanye. Ingo n'imiryango niyo ntumbero twihaye hanini yuko twoza turavuganira ko kugira ngo ingo zacu zigende neza, ibyacu bimere neza. Rero uyu munsi twashaka tuvugane kuri iki naco c'ingenzi. Tubanza gusoma mu Baheburayo ibice 13 ku murongo wa 4. Umubano w'ababiranye niwubahwe na bose, kandi uburiri bwabo bwoye guhumanywa, kuko abashakanye n'abasambanyi Imana izobacirako iteka. Iryo ni ijambo rikomeye cyane Musavyi w'Imana Paulo yandikiye Abaheburayo. Ni ijambo rikomeye cyane riraba wewe wubatse, rikakubwira ati uburiri bw'abubakanye bwubahwe na bose. Muri bose bisigurwa yuko nawe urimwo, n'uwo mwubakanye arimwo. Ni ukuvuga mwese mu bwubahe, ubwo buriri bwubahwe na bose. Rero tugira tuvugane ijambo rikomeye cyane, amajambo umuntu akwiye kwirinda mu gihe ari mu bikorwa nyezina byiherereye n'uwundi bubakanye. Mu kubaka muzi yuko dutwara abo tuzokubakana imbere y'abavyeyi, bakababona mu miryango, bakababona bakamenya. Twava ngaho tukazoja muri komine, muri eta civile, bakababona. Tukaja mu mashengero aho dusengera, bakaduhezagira. Rero muri ico gihe bisaba yuko wewe ugiye kubaka n'uwundi wibagira kahise, ukaja muri kubu urimo. Rero ijambo rya mbere ukwiye kwirinda muri mu bikorwa nyizina vyiherereye, kugira ico kivi canyu gitera imbere, ukwiye kwirinda kugereranya umuntu n'uwundi. Ica mbere ukirinda kuvuga ati ntubigize neza mwanoze. Ubibwiye wumva yoca vyakira gute? Nibaza ko niba warabivuze byaramubabaje. Ntubigize neza nkanoze. Ntuze waramuhevye, ugiye ku wundi, none kubera ko ntuze umuzana mu rukundo rwanyu, umuzana mu rugo rwanyu, umuzana muri ivyo bikorwa. Kuramo kuko waramukuyemo, akubu ukagendera. Ica kabiri, ukumva umuntu abwiye uwundi ati soko. None umubwiye ati soko, aca yikanga ati none ibyo uri kugenda gute, ibyo uri kuba gute? Ndabasabe n'ukuri izi mvugo tuzirinde. Ica gatatu, ukumva umuntu abwiye uwundi ati sinzi ingene umeze. Ameze gute? Niba utazi ingene ameze gute kuri wowe none? Arahanda, ararora, ameze gute? Ameze gute? Mubwiye. Nico gituma tugaruka tukavugana vya bindi twavuganye kera, ati mu rukundo ni vyiza kuvugana, mukicara muri ahantu hatekereje, umugore n'umugabo, mukaganira uko urugo rwanyu mushaka ko rumera, ivyo mushaka. Kandi si vyiza ko wowe wubatse n'uwundi uguma kuri position yawe, uguma ku ngingo yawe canke ku ntumbero yawe gusa, ariko umviriza uwundi, mubije inama, mubifundike, muhurize hamwe. Ugasanga ubwa kane, ugasanga uwundi avuze ati urambabaje.
urambabaza. None arahanda ibyo byose mu bisanzwe muba mukwiye kubivuga kare cyane, kare rwose, ibyo bindi bitaraba, mutaratangura gufata amasuka yanyu. Hanyuma cya gatanu, ugasanga umuntu abwiye uwundi ati ntunkore kuko, none atagukoze kuko agukore ko gute? Mubwire ati shaka ukore uku, ugire uku. Kandi ibyo byiza, ni byiza kubivugana hakiri kare, biba byiza rwose. Nuko Imana ihoraho ibahezagire. Reka dusenga Imana, kuko murazi ko mu bitugenga gusenga Imana nabyo nyine biza imbere. Ingo zacu zizobaho neza nitwasenga tukizera Imana. Urakoze Mwami Yesu, we watuzigamye, waturinze, watugiriye ubuntu budasanzwe. Uyu mwanya uduhaye turaguhamagaye, turahamagaye ubutatu bw'Imana. Ngwino Mukama mwiza ubane natwe. Yesu Kristo, mu ngo zacu turakwimitse muri bya bikorwa Mana by'umwiherero, turakwimitse. Ngwino Yesu, uburiri bwacu twoye kubuhumanya bwacu, cyo ntibuhumanywe Mana n'ibyumviro dukuye ahandi, ariko ibyacu byose bigende neza, uzobukoze cyane Mana. Aho byagiye bigenda nabi, dusabye washira amaraso yawe Mwami Yesu, ijuru ritwemere mu ngo zacu, izasambutse Mana zisubire kuba amahoro, zisubirane Mana, basubire kuba amahoro, bubakane, rugume rusose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo turasengeye n'abandi bose Mana bafite ingorane n'izindi, Mana byose ubyiteho, ubiroranye, uzobukoze cyane. Urakoze Mukama mwiza, turagushimiye, tukwizera yuko ubikora, ni mu izina ryawe Kristo Yesu, amen. Ndabashimiye cyane, ndabasaba niba mwashimye iyi video gira like, niko navuga, hanyuma mukayisangiza abandi. Niba mutariyandikisha mukiyandikisha, ibintu byose bikagenda neza. Nuko uhoraho Imana Data wa twese abampezagirire, abaho umugisha, umunsi mwiza, ibihe byiza, ijoro ryiza abari mu ijoro, umurango mwiza bari ku murango, bari mu gitondo, umunsi mwiza, igitondo cyiza cy'umugisha. Muroranirwe.